bakristo mwese muryango w'Imana nkuko mubizi iki gihe cy'ikarema kitwibutsa ubwa mbere ca gihe c'urugendo rw'imyaka 40 igihugu c'Imana camara mu bugaragwa kiva mu buja bw'Imisiri cerekeza mu gihugu c'isezerano. Nigihe rero bene Israeli bama bibuka bagakenguruka kubera ko Imana yari yababohoye kubw'ububasha bwayo ikaberekeza mu gihugu c'amata n'ubuki. Umuntu akubohoye akagukura hari hameze nabi aho wacugwa ubufuni na buhoro, hanyuma cane cane akaca kwerekeza mu gihugu c'amata n'ubuki, murumva yuko ataworeka kumukengurukira. Rero bama baza barakenguruka. Nico gituma mwumvise mu gisomwa ca mbere c'uyu munsi badushikirije baza baribukanya kw'Imana ariyo nkuru, maze kumwe k'umwana yarezwe neza yama yibuka ko abavyeyi aribo babwirijwe kumucira ikuzo imbere yuko afungura, nabo rero bakama bariko baragenera Imana amera kare ngo bakenguruke. Ivyimburwa vya mbere bakabigenera Imana bakenguruka bati Imana yadukuye habi, Imana yatwerekeje heza. Umutima wo gukenguruka uvuye ku kwemera ko Imana ari ishoboye byose, Imana ariyo itanga byose. Mu gihe nk'iki rero natwe ni vyiza ko twoboneraho kwibaza nimba twama twibuka ko byose tubikesha Imana tukayikengurukira ko rero ariyo nkuru, maze gutyo twaba dufise bike canke dufise byinshi mu buzima bwacu tukitwararika gushikanira Imana bivuye ku kwemera kwacu, tukayishikanira amera kare y'ibyo yama ituronsa. Kandi tumenye kuza turashikana amashikanwa yacu nk'igisabisho dutuye Imana. Urashobora gutanga amashikanwa ngakujya tugenda gutanga n'ayandi mashikanwa yose mu mibano yacu ya misi yose, kuko tugira tuti natwe nihagera urubanza nk'urwo azoheza atuzanire nk'uko natwe twabimweretse. Ariko mu mashikanwa y'Imana nk'uko muvyumvise mu gisomwa ca mbere abwirizwa kutubera igisabisho ngo nimwaza gushikanira Imana muraheza rero muyibwire muti Imana tugushikaniye mu byo waduhaye kuko byose tubikesha wewe. Natwe rero iyo tuje gushikanira Imana twame tugira ico tubwiye Imana mu mashikanwa dutanze, naho tutorinda kuvyandika Imana yo dushikanira iravyumva. Akutanze ako ukangana kose ukabarira Imana uti Mana ndagushikaniye mu byo wampaye, uranyibukira umworo. Ubukozi gisabisho uko bivuye ku kwemera. Ivyo ukoze bitavuye ku kwemera nta kamaro bikumarira mu nzira y'ukwemera kwawe, mu gutera imbere kwawe. Iki gihe c'ikarema kitwibutsa kandi ca gihe Yezu amaze kubatizwa kuzura mutima mweranda, nawe yamara mu gahinga imisi 40 yisonzesha kandi anywana rwose n'Imana imbere yuko atangura ubutumwa bwiwe. Nivyo inkuru nziza y'uyu munsi itwibukije, ikitubwira ko ari muri ico kiringo Shetani yaje kumugerageza
kugira ngo imubuze kurangura ubutumwa bwiwe, imutesha ibanga, nk'uko yari yataye mu rudubi ababyeyi bacu ba mbere Adamu na Eva, nk'uko tubisoma mu gitabo c'amamuko. Bavukanyi, mu kudushikiriza inkuru nziza muri iyi ntango y'ikarema, Eklezia iri n'ikigombye kutwigisha, igombye kutwibutsa ko natwe twatanguye urugendo rwo kubohoka, ngo turushirizeho kunywana n'Imana, turushirizeho n'ukwitanaho, nk'uko igihugu c'Imana cabohowe n'Imana kikagira urugendo rwo kuva mu buja. Iki gihe rero c'ikarema ntikidupfe kubusa, turaba urugendo twotangura umwe wese ku giti ciwe, urugendo twotangura rwo kwibohoza, rwo gusaba Imana kwitubohora. Iki gihe c'ikarema kiduhe ko mu ngo zacu canke mu bibando yacu, birya bintu tubona ko ari byo byari bituboshe, bitubuza yuko ho kwama hari akanyamuneza iwacu, turabe ingene twosaba Imana kwibitubohora, kandi irabishoboye kuko nta kimunanira. Iki gihe c'ikarema rero kitubere natwe urwo rugendo rw'uko dusaba Imana ko yotubohora. Mu ntango z'uru rugendo, Eklezia itubwiye ibyerekeye imitego ya Shetani, kugira ngo rero natwe ntitwijajare ngo turi ntakogwako, kubera ko twoba dufise akanya gasumbirije ku kwigishwa ivy'Imana, kuko murazi yuko mu gihe c'ikarema abakristo bose barahamagariwe kuja muri ya amapfungo n'igihe c'ukwigishwa ivy'Imana, mugabo kandi no kuronka amasakaramentu, uhereye ku isakaramentu ry'ipenetensiya, isakaramentu ry'ikigongwe. Rero ntitugire mugabo ngo kubera ko dufise ako kanya gasumbirije kukwigishwa, kugusenga nako guhimbaza amasakaramentu, ngo duhave twibaza ngo ubu rero nta bicumuro dushobora gukora, ngo Shetani ntishobora kudukorako. Ni mu gihe nk'iki nyene Shetani ca isi itazambaye ngo itubuze kurushirizaho kunywana n'Imana no kunywana hagati yacu, mu kutubwira ko Shetani yagombye guhubisha Yezu kandi yari yuzuye mutima mweranda. Eklezia igombye kutubwira iti, iyo Shetani yarinze yigera umwana w'Imana, ntizotinya mwebwe abantu buntu. Ntihakagire rero uwijajara ngo agire ngo muri kino kiringo Shetani ntishobora kuntesha ibanga ngo impubishe. Nico gituma rero ku munsi nk'uyu natwe twoheza tukararamura amaso, kugira ngo turabe ingene Yezu yatsinze Shetani, natwe tubonereho kumwigana kugira ngo tuyitsinde mu mitego yayo yose, kuko murumvise yuko ifise imitego myinshi, nkako nyene ko ari sekibi yama ifise imitego yose yo gushira abantu mu kibi. Twumvirije tukihweza rero uyu Yezu ingene yatsinze ivyariko biramugerageza. Icambere tubona nuko Yezu yari yuzuye mutima mweranda. Inkuru nziza yatanguriye ngaho nyene ngo yuzuye mutima mweranda, Yezu agenda mu gahi, yari yuzuye rero mutima mweranda, niwe yamuyobora muri ubwo bugaragwa yarimwo. Shetani yisanze umutima utuzuye mutima w'Imana, igasanga umutima ugaragara, birayorohera kwiganzira
uwo mutima, kuko nta kiyigwanya kiba kirimwo. Yezu yaratsinze shetani kuko yari yuzuye mutima mweranda. Natwe rero bakristo nta bundi buhinga dufise, nta zindi nkomezi dufise, nidukunde kuza turugururira imitima yacu mutima mweranda mu kumwambaza kenshi mu buryo bwinshi. Gutyo ari we atwuzuye, shetani ntizoronka ahimenera. Hariho abakristo bamwe ariko baribaza ngo none ngo twobigenza gute kugira ngo dusabe umutima mweranda, tumwereke ko tumwugururiye imitima yacu. Hariho kagasabisha abakristo twese dusanzwe tuzi ngo ingomana mutima mweranda, ingo wuzure imitima y'abakwemera. Murumva dusaba yuko mutima w'Imana ari we yotwuzura. Umukristo rero nyawe ntiyokwirengagiza kuza aravuga kenshi gashoboka mwenako gasabisho, kuko bica vyereka Imana yuko witeguriye kwakira iyo ngabire Imana yama yaduhaye, ingabire ya mutima mweranda. Twuzure na mutima mweranda, nibwo bukomezi dufise bwo gushobora gutsinda shetani nk'uko Yezu yayitsinze. Ica kabiri, turiko turazirikanira ijambo ry'Imana ry'inkuru nziza ingene Yezu yatsinze shetani. Ica kabiri tubona nuko Yezu atakanzwe nuko shetani ije yishimikiza ibisa n'ijambo ry'Imana. Ntiyaciye aja narwo ngo ni intumwa y'Imana kuko iri kiravuga amajambo y'Imana. Vy'ukuri uri kuraraba amajambo yose shetani yakoresheje yari amajambo afatiye ku ijambo ry'Imana, nko kuvuga ngo kuri umwana w'Imana. Murazi yuko uko ariko kwemera shimikiro dusanga mu nkuru nziza zose, ngo kuri umwana w'Imana. Murabe kangahe yabivuze iyo shetani ngo kuri umwana w'Imana. Aya mabuye rero yahindure kuri umwana w'Imana, ni wimanure kuri uyu musozi, ngo uko hasanzwe handitse mu Izaburi, kandi nyene niko vyanditswe ngo hasanzwe handitse yuko ngo Imana izocirungika abamarayika kugira ngo ntutsitare no gutsitara. Yezu ntiyakanzwe nuko iyo shetani yishimikiza ibisa n'ijambo ry'Imana ngo ace aja narwo. Shetani irashobora kwihisha inyuma y'ibintu by'Imana kugira ngo ihende umukristo. Uretse ko duhejeye kuvyumva muri iyi nkuru nziza y'uyu munsi ko shetani yagumye igomba guhenda Yezu ihereye ku ijambo ry'Imana, turazi ko no mu bwuzure bwa mbere mu guhenda abavyeyi bacu ba mbere Adamu na Eva, shetani yatanguye ngo none Imana, ngo Imana ntiyabariye gutya na gutya. Ukamengo niho yari iri muri ico kiringo, ngo ntiyabariye gutya na gutya. Shetani uko niko imeze, mugabo igaca ibaha insiguro yayo itajanye n'insiguro Imana yari yahaye iryo jambo. Ngo burya rero ngo Imana mu kubabwira gutyo ngo yarabahenze, ngo yase yuko mwahava mungana nayo. Abantu bakagira ati iyo nsiguro rero irarashe, twahora twibaza igituma Imana yari yatubujije, none shetani iratubwiye ukuri kose. Bakaba baguye mu rudubi. Shetani ishobora kwishimikiza ibisa n'ijambo ry'Imana, iha insiguro y'ibinyoma kugira ngo iduteshe ibanga. Rero twame tugavye bakristo, abahoza mu kanwe vy'Imana siko bose baba ari intumwa z'Imana, kandi siko bose bama bavuga ukuri kose kw'Imana. Barashobora kuvuga gace k'ukuri kw'Imana mugabo atari umurava. Ukubwiye igice c'ukuri nawe ntaba kubwiye ukuri kose, abaguhenze.
shetani mu guhenda Yezu yaziravuga agace k'ijambo ry'Imana ikakabwira Yezu nk'uko koba ari ukuri kose. Twamereye turatohoza neza mu byo twumva no mu byo twibaza nyene ko Imana yadutumye. Ubona ko ibintu bigoranye mu mubano canke mu gihugu, haca haboneka intumwa z'Imana nyinshi n'abibara ko berekwa muri ico kiringo umengo baca bagwira, ukamengo niho Imana ibitanguye gukora kuruta uko yahora ikora. Ica gatatu twozirikana turavye inkuru nziza, twumvirije inkuru nziza, shetani ntikoresha gusa amayeri yo kwihisha inyuma y'ibisa n'ijambo ry'Imana, irakoresha kandi urwenge kuko dufatira aho tugwaye no guhera kuco twibaza ko turi. Mwumvise Yezu yaramaze iminsi 40 yose yisonzesha. Yezu rero yarashonje kuko yari yisonzesheje. None muhereye aho nyene ku byo kurya. Byongeye Yezu yari umwana w'Imana, none shetani nivyo igumye ziragarukako kugira ngo imukoreshe mugabo ibitajanye n'iryo teka ryo kuba umwana w'Imana, ngo kugerageza Imana ngo imugirire ibitangaro kandi bidakenewe. Ivyo ntibijanye no kuba umwana w'Imana. Kandi ico shetani yama itumbereye gushikako, naho igihisha uwigomba guhenda no kugukura ku Mana ngo upfukame uyisenge. Muri iyi nkuru nziza mwumvise ngo niwapfukama ukansenga. Murumva ishetani sekibi ibwira umwana w'Imana ngo niwapfukama ukansenga. Shetani rero ikigomba kudushikana ko iminsi yose naho ibanza kukiduhisha no kugira ngo dupfukame tuyisenge, idukure rero ku Mana. Tuvuye ku Mana ntituba tukironka ishimikiro ry'ubumwe bwacu, ishimikiro ry'umuvukano wacu. Nico gituma tuca turyana, tukama mu binyoma, tukama mu gwanko n'ibindi byose. Nitwame rero tugavye tuze turamenya ko amageragezwa ya shetani ashobora gufatira kuvyo ducambirwa canke kuvyo twifuza. Twame tumenya icibanga ryacu ridutegereza, nkuko Yezu yamenye icibanga ryo kuba umwana w'Imana vyamutegereza, natwe tumenye icibanga ryacu ridutegereza, na cane cane twirinde ico cose co dutuma tuva ku Mana ngo dupfukamire shetani. Naho yoba ari amaronko, ntugapfukamire shetani ngo urondera amaronko, kuko naho yaronka azoba amaronko agushikana mu gaheza. Icakane nuko twokwigana Yezu mu buryo yashoboye gutsinda shetani. Nguko mwavyumvise mu nyishu zose Yezu yatanze, Yezu yashoboye gutsinda shetani n'ibinyoma byayo akoresheje ijambo ry'Imana ngo handitswe ngo. Yezu we yaca avuga nyene handitswe ngo. Yabigize gutyo kuko wewe yarasanzwe azirikana ijambo ry'Imana akama yaryiroresheje ko. Natwe rero nitubandanye turasoma kenshi kandi tuzirikana ijambo ry'Imana uko riri muri Bibiliya nyeranda, uko tumenya Imana y'ukuri nk'uko yonyene ubwayo yatwimenyesheje mu ijambo ryayo, cyane cyane mu bwuzure bushasha, niko dushobora kumenya ko shetani itubwira ibinyoma maze tukazibukira imitego yayo. Bakristo muryango w'Imana, muri iyi ntango rero y'ikarema dusaba Imana ngo idufashe kurushirizaho gukunda ijambo ry'Imana, kuritegera kuruta
n'ukurigendera ngo bidufashe gutsinda shetani n'inyosha mbi zose, maze turushirizeho kunywana n'Imana no kunywana hagati yacu nk'abasangira rugendo nyene b'ukwemera n'ukwizigira. Mboneyeho gusubira kwifuriza mwese igihugu c'Imana, kubifuriza mwese kuzogira ibihe vyiza vy'ikarema, ntize ibasige uko yabasanze, maze twese tuze duhimbaze Pasika y'Umukama n'umwambiro mushasha, twumva twabohotse mu nabi yahora ituboshe. Ese Imana yobana namwe ikabana n'umwe umwe wese kugira ngo urwo rugendo rubakundire mwese. Amen.